sound wowe giheruka mugasho bari baguhoye iki wewe uheruka gufungwa bari baguhoye iki gufungwa ndabizi bari baguhoye igiheruka mugasho mufitani ikibazo kinawe izi design kandi rero ndabwije ukuri no kuri yisi beze ni ibintu bizi no mutipa rikana burya mutipa mu wana wawe ninda ni bamwita I breeze yo ndari bamurondera nanje narimwe ndakumara amazi imbere ya kamera uriko biharira mwandondera neza mwandonderera iciza ise twakonza ko ntakizi ndakivuge Jende munyarusaku umwana kwiringo yambaye ngire marure gatatu tarakivuga cyane kivuga mbo mugasho kugendaho mugasho kabiri abazadukurikirana nimba bamugisagara utadesane ruke studio sindakumva bayiratwi cyane mufitane patane ivyo n'ibintu nzi neza mugabo nagera kugira postinga uvuga ibintu mufitaniye ikibazo ki ndirimbo ndabizi ko visa promotion muri Sanruki yakomeye na video kandi atari imwe Mr. yarabutse oya none ko bakomere video kanka kugira One, two, rimwe kabiri ni manoti promoter maître de cérémonie manoti te promoter maître de cérémonie behind the camera ni engineer Tijos cameraman weje no musakuze na masanamu ameze neza cyane atana kimwe ndavuga reka menda kubwira ati nta nshuti nkawe wewe umaze kugira subscribe kuri channel ya YouTube nawe utarabikora tereza ko neze ngo musi wagira gute ni wabikora no musi Mwana ko nezerewe cyane nizere ko nawe uzodukurikira meze gute uranezerewe cyane mu ntango yiyinga niyo mpamvu ibintu biba bigenda neza cyane natanguranye n'akazi natangura microphone ndi kumwe n'umwe mu bastari bari ko baratrendinga sana muri no minsi mu gwaruka ruriko ruraduga muri baba ndi twita new generation bari ko baduga neza cyane ni sound boy yakoze indirimbo zigiye zitandukanye anacane cyane za kumenyekana ku ndirimbo Valentine nasubira mu indirimbo ya Wiz Sound boy. Valentine is so crazy, my God, yeah. Baby, come crazy, my God. Valentine make me feel shit tonight, make me feel shit tonight. Sound boy bipi. Safi meze neza ndameze neza ngishapuka nyene nkumuririmbye kwako nyene mbona arakawe gusanya neza ndana wambaye neza cyane kabisa n'amashanete azimba zimbye gusa asante sana shanete waziguza ngahe ma shanete sigiciro cyatari mugabo nuko biri kose ndabona naka turakivyimuzo gusa agataye karimo Sasa rero murabizi jewe mfashe microphone ni kumena amabanga murabizi nta muntu mbikira ibanga sound boy ndamufise ko insaku nyinshi cyane je ndakurondeye nuko mafise urusaku rwinshi rero sound boy ndamufise ko insaku nyinshi sivyo sound boy mufitani ikibazo kinawe izi design mbo jewe izi design nta kibazo tufitaniye oya na kibazo mufitaniye kubera iki uri kurarondegwa nijya ntuze ya nijya staff yiwe na cyane ntuze one way cyamutipa muri one way mbo nurusaku jemba ndarufise abatabizi jemba ndabizi kandi rero ndabwije ukuri no kuri yisi beze ni ibintu bizi no mutipa rikana burya mutipa muri one way ninda ni bamwita I breeze yo ndazi ko nubu yo gufata yoku yo kumerera fo ico uko biri kose nuko nzi nta kibazo dufitaniye muri one way nta kibazo kiri hagati ya jewe nawe designer kuko ivyo nakoze n'ivyo twakoze twari twabivuganye ko mwari mwabivuganye ko ntabwo yigeze kurondera I breeze ntigeze kurondera wewe mbo biravana nuko yo barandondera agucakire nyene nakurondera nagashago ndabizi I breeze yarakondeye kuri gendire Valentine wasubiyemo I breeze ntiyandondeye nagashavu mbo nagwe bivana n'ivyo yandondemo ko ivyo yandonderamwo ntivyari byo kunshakira kwa kundi bavuga ngo yo mfata ariko uko biri kose igendirimo ntiyavyakiriye neza nindibaza mu misi ya mbere ntiyavyakiriye bivuge uramutinye none wanka ko yongera kugucakira wanka ko gufata nana kimwe I breeze neza yavyakiriye neza wamutinye I breeze uze kumubaza ndazi muravugana inbox uramubaza cyangwa sound boy ariko uko biri kose ikintu nzi neza nuko yakurondeye muri rya misi ya mbere kandi rero yagufata uribagiye ko ari hano nanje ndiyo mbo
yamfatanye wasanga bagiye ko mubakurondera nanje narimwo cenda mu mara amazi imbere ya kamera mubamurondera nanje narimwo ndakumara amazi imbere ya kamera uriko biharira mwandondera neza mwandonderera iciza ico twakonza ko ntakizi ndakivuge cenda munyarusaku oya gusa ico nzi coco ni mwandondera nabi kuko mbere yo gukora irya valentine narabanje ndabisaba muri ya staff ya design ndakubara ingene byagende cende umunyarusaku Jesse mbesha we mu gukora valentine nyene byagenze waragiye mwihera nawe iti designer murayivugana ngo ngira uswe mu ndirimbo valentine kumbe wizi designer wasanga afise staff nimba wizi tabyumvise neza kandi atakwemereye neza curagenda urayisohora staff nayo ntiyabikunda kwera tutari tubi nta cuka cyabaye kandi rero ndabivuga byose urumva ko natanguye ngo icuka kiretse cyabaye hariya iwabo mugabo iwanje nta hagati ya jewe nawe designer nta cuka cyabaye kandi hagati ya jewe na I breeze nta nicuka cyabaye reka tubyihoze Valentine igeze ku maviews ngana gute tutaraja kure nurusaku kandi rigira kandi cyane yawe iri he ya YouTube channel yanje wandika sound boy Burundi hariko channel zingaye kuri YouTube za sound boy nagira channel imwe gira igishene yawe imwe ya YouTube ni hariko zibira abari kwa dukurikirana ndababwire barondere abandike sound boy Burundi oya sound boy gusa bagira sound boy Burundi abagize sound boy naho nta wundi muntu baza kubona oya baga sound hariko iyindi channel iriko sound boy ariko yindi janitwa sound boy yiwawe nyene urumva nimba wari bagiye moto passe nimba byagenze bite hari sound boy Burundi ijya yindi nayo ijya yindi channel iwasi tanguye gushira ku ndirimbo hari yo nyene iriko iracyakora no birabandanya indirimbo ikurikiye tuzoyibona kuri iyo ndirimbo kuri iyo channel nyene oya bivanye oya pana bivuge zereka dumunyarusaku man zenda umunyarusaku zenda kumenera ibanga navyo kuvuga ukini kurikira uko tuzoyipostinga nuko tuzoyisohora ko tuzoshira hanze izo biri kuri channel yonyene izo biri kuri channel yawe iyo nyene uvuze ya sound boy abantu bagira sosobe kuri iyo nyene ukazokera yindi ntibazogira wewe nawe uravuga ko ja muri vi oya ko ja muri vi ikibazo kire kubera ndumva ufise indaguro zokire yindi bivuge reka cende umunyarusaku ndabivuga bivuge ikibazo ikibazo si cha numva atari menga cha channel ya YouTube indirimbo ikurikira tuzoyipostinga kwishene yanje ya YouTube niraba narahinduye ishene ya YouTube nzoyibamenyesha ati indirimbo ni mu following ku channel yanje shasha mbandanye mena mabanga cyane ndo munyarusaku amabanga yantu yamene yose ko ayo vise yose none je biratwe uje ngaha kuri TV babona udi TV uje kumenya ibintu taruzi nta muntu numwe mbikira kabangane puku murabize ni kwako ninye sound boy twagiye kandi ndagarutse igitima narondeye no mutife sound boy ndaze abantu benshi ntimumunzi abandi nabo benshi baramunzi no mutipe ari hit sana niba town mutamuzi ari ahantu hashitse bose bakuri bambi inkofero nakare gaciyemo bakuri inkofero sound ni yawo atari muri town ndahazi havuye ijya ntara nyene uzi wifatiye nara nifatiye oya siyo nifatiye ariko ijya nyene bakuzi cyane ntara banzi simwe sinazibi ariko vuga ijya nyene bakuzi ijya nyene uzi iyo banzi ngo cyane yego mukayanza sawa aravuze mukayanza urusaku rero mfise sound mukayanza akwita gute ntabwo akwita sound boy icyo ni kintu nzi mukayanza yego mukayanza wanyita sound boy no mukayanza wanyita sound boy nana naitwa Kibaki ni jina la maarufu kama ariko nijawe ndio niganje ugiye mukayanza ukavuga sound boy je naragiyeyo ntibatora muguvuze Kibaki umusitari bita Kibaki n'umwana agera abamuzi ndabesha si cyane beshe cyane mugabo sound boy bararizi ariko si benshi nkuko bazi Kibaki
ni beshi abazi sound boy ni bo beshi gusumba uko bazi reka kubaze wewe waruzi nkande waruzi kibazo wewe kubera nakumenye uri no town namenye kuri sound boy kugeze no town waciye hidura ibyo ni sirino asuko sinahinduye nibyo nahoze niyitwa nibyo nahoze niyitwa ahubwo ino nuko iryo kibaki ngira ritari bwabashikire kuko urumva nabi mugurumva ndaripfutse Kwari ki wari wararihoze uruzi ntuzoza kuri Manoti TV ndarivuge sinarihoze kuko niba uba waragiye muri Gastare ntara navyibagira mbere uranyibukije muri Gastare studio basanzwe bakora ibintu bimeze neza cyane barakora ama photoshoot bagakora bakagira ama video mu manza cyo mu anniversaire na video z'indimbo basigaye bazikora ubakeneye uce wandika kuri nomero iyi nomero nyine yigiye ku bunyene yandike ko baca bagira izo service zose muri Gastare muri Gastare gitsina bari barizi kibaki gyaraje nyuma yo kujya sound boy no kuvuga ngo sound boy na nizo ntaruvuga bararizi na kibaki bararizi nkuko ni ba Manoti TV rero nkuko hariho nkandi kaze usanga kiponsi face zetari ndivise nyene Manoti promoter kuri Manoti sound kwereka iwe misi yose ibintu byawe ukunda kubinyegeza kandi bari ibintu bijanye n'umuziki ndakwereka akarorero hari partenariat mufitaniye nantuze ya na studio bita Gastare studio nagiye nakimugera posting uvuge ati dufitaniye partenariat ni muga nkaje nk'umunyarusaku mba ndabize iyindi kandi muvitaniye partenariat n'intuze ikaze vraiment bita Sunrook studio abazadukurikirana nimba bamugisagara utade Sunrook studio sindakumva iratwi cyane muvitaniye partenariat ibyo n'ibintu nzi neza mugabo nagiye kugira postinga uvuge ibintu mufitaniye ikibazo kiri ndibaza nta kibazo kihari kandi umuco novuga ku ivyo kuba forunga sound boy bararaba ama postingira bakaraba dufite amafoto yakorewe muri Gastare amafoto yakorewe muri Sunrook ama video yakorerwa muri Gastare ari nijya valentine ijya video yakorewe muri Gastare mubisanzwe ngira nuko ukunda kuba uriko urakora ibikorwa byinshi cyenda ndafuringa buri mustari wese ndamufuringa sound boy kugiruza nyimbere ya kamera hoho mba nakoravye neza cyane simfa kuzana ntaravye neza cyane ico vyukuri novuga sinobivugaho gose ko ndagerageza kuyipostinga ibikorwa bakoreramwo nivyo tuba tugomba gukora turagerageza kubicisha ku mbuga nubwo nyine usanga hariho imbuga taburagira zigera kure gose zigera mu bihugu bitandukanye mugabo aha Bujumbura n'ahandi muri Noro n'ahandi turagerageza kubishikana urace ndaca mbandanye cyahe manze wemeye wabonye ko sound boy igihe kirekire udasohora indirimbo turindiriye indirimbo ryari nyuma ya Valentine igihe kirekire nasohora indirimbo ndabizi ko visa promotion muri Sunrook yakomeye na video kandi atari imwe Mr yarabutse none ko bakomere video kanka kugira nuko donc urabanza ugategura ikintu ugategura ikintu kugira ugira ikintu kizima nyuma ya Valentine nkuko bivuze ari indirimbo nyinshi tuyitege ryari ya mbere muri izo nyinshi indirimbo imwe muri zimwe zihari irashobora kuja habona ubu turi mu kwa gatatu itariki 20 22 tuyitege mu ntango z'uku kwa kane samenga nta misi hasigaye imisi mikeya mu kugira dushikire ukwezi kwa kane indirimbo shasha zoba yabona imbere ko tunarangiza harakajambo kamwe washaka gushikiriza imbere ya kamera za Manoti TV utavuze nashaka ugashikiriza hamatushe turangiza n'ikiganiro Chambere naganda bashimire mwebwe sabana bariko barakurikirana ikiganiro ko bogenda hariya bakagira ni subscribe kuri channel za Manoti TV bagende no kuri YouTube bandike Sound Boy Burundi Sound Boy Burundi ariko mu nyimisi tsabazoyihindura barazoyihindura kabisa navuze ko indirimbo mu misi tsakizo iyo channel zo yahinduka channel ntizohinduka akomba nihinduka gise uhindura nuzenya
ijya budi tukayikora ko tukagira sound boy yego nana kibandanya mbo kindi ndabatumirira kugenda kuri ku mapage ya Amanota TV mukora jeme mukora share mu biparadaja ibiganiro vya Amanota TV munagenda no ku ma channel ya Gastar Studio mugenda no ku ma channel ya Sound Boy kindi nizeje abafans banje ba Sound Boy inyuma ya Valentine cover ariho ibikogwa vyishi kandi vyiza kandi bitari kure gose mu misi mikenya tusobihabwa ya meni banga rimwe nabitse cyane nirangiriza ikiganiro oya ndangiza ikiganiro rime ndarimene sound ndarimene sound wowe giheruka mugasho bari baguhoye iki wewe uheruka gufungwa bari baguhoye iki gufunga ndabizi bari baguhoye igiheruka mugasho gihe bari bagufunze bijya mengasiro bivugira kuri kamera cyavuze meni banga narimenye giheruka mugasho giheruka baheruka kugufunga baguhoye iki iwacu biragoye biragoye kubera ko sinzi ngo novuga ngo sinzi ngene bivuga mugabo biragoye mugabo bivuge ndabikubwire reka ya mugasho bijya bintu byarabaye bivuga ibyo bintu byari biki kandi bivuze ndabivuga bivuga se tumukikiriza hirya no hino nyene kuko utabivuze cya ndoma ko neza oya basi nari nagiyeyo bivuga icyo baguhoye rero utakivuze cya mitanda kidomako tumugikikiriza hirya no hino basi mani ngo umwana kwiringo yambaye ngire marure gatatu tarakivuga cyane kivuga mbo mugasho kugendayo mugasho kabiri none kivuge none mugasho kugendayo se tumutse hirya no hino nakoresheje umwana ngo yambaye ngo ubusa Nije munyarusaku muri rudende asigaye muri Buja fleva Nije munyarusaku muri rudende asigaye muri Buja fleva ni wumva wunda zo bari photocopy nta wundi nta nshuti nkawe wadukuriye mvuga mu ntango gushika muri kano kanya nta nshuti nkawe umaze kugira subscribe kuri channel ya YouTube behind the camera ni engineer Tijos cameraman no musi na network control yadushigikiye yaje yavuga tereka nze kora vya bintu mukora imbere ya TV ni Master Venkos nawe nyine turi kumwe muri kano kanya nta nshuti nkawe mugira amanota n'amanoti be blessed. Can go crazy, my girl, Valentine. Valentine, you so pretty, my girl, yeah. Baby, I go make you my wife, yeah. Valentine, come on, praise me, my girl, yeah. Baby, come on, go praise me, my girl, baby, my girl. Valentine, make me feel she tonight, make me feel she tonight. Valentine, make me feel she tonight, yeah. Valentine, make me feel she tonight, make me feel she tonight. Valentine, make me feel she tonight.